ndabaramukije bakundwa bene data mudukurikirane Ange Michel Muhayimana ko baravugana ndabaye kaze mwese mu kiganiro cacu aho tuga dusangira ijambo ry'Imana tukaba twiza ko rino jambo riza kubafasha kandi riza kububaka nkuko byama bikorwa misi yose aho dusangira ijambo ry'Imana. Rero nkuko nari nabisezanye mu nyigisho navuze yuko nzogira inyigisho yo kugira ngo dushobore kugerageza kwishura ibibazo abantu batandukanye akunda kwibaza, aho bamwe bavuga bati mbega umukristo aracacumura icareme gishasha kiracumura. Abandi nabo bakavuga bati abantu bigisha iby'ubuntu bw'Imana babwira abantu kwiberaho ko bashatse kwibera mu byaha, ati ubwo butumwa bwiza bavuga sibwo burazimiza abantu. Hakaba n'abandi bigisha iyo bigishije bakavuga bati urabona umuntu yakijijwe aguma ari umunyabyaha, azoshaka no kuja mu muriro, ashaka gutakaza agakiza akaja mu muriro. Ibyo n'amajambo menshi yigishwa, ariko hari abandi bigisha inyigisho bavuga bati urabona umuntu yabaye icareme gishasha, icareme gishasha ntigicumura, icareme gishasha ntigipfa, icareme gishasha ntikigwara, icareme gishasha ntikinanirwa, nta esheke, ni kuva ubuzima bw'iyo ni up ni kugumuduga utera uja imbere n'ibindi nk'ivyo bitandukanye abantu bashobora kuba bariko barigisha mu buryo butandukanye. Rero twashaka turabe kuko abantu bose bigisha, hariho bamwe usanga batera abantu kuzazanirwa, hakaba n'abandi kumbure bagerageza kwigisha uko Bibiliya ivuga ugasanga abantu ntibabatahura. Turabe ijambo ry'Imana. Iyo twigisha ijambo ry'Imana ntidukeneye ko abantu batahura twebwe twigisha, dukeneye ko abantu batahura Imana twigisha niko Yesu yakoze, ariko kandi dukeneye ko abantu basuzuma ivyigishijwe bakoresheje Bibiliya, bakoresheje ijambo ry'Imana. Ntidushaka abantu bigisha gusa ngo batubwire ubwenge bwabo canke amashuri ivyo bizo mashuri ya Bibiliya n'ibindi. Turashaka tuje mu ijambo ry'Imana. Ntahure neza sindikunda nk'amashuri ya Bibiliya ni meza ko nanje naciye mu ishuri rya Bibiliya, ariko hari abantu bamwe bamusanga mu kwigisha batera kuzazanirwa ubwoko bw'Imana, abana b'Imana. Sico dushaka gukora, dushaka kuko abana b'Imana bamenye ukuri. Rero uyu munsi nagiye tubarabe igice ca mbere c'inyigisho, uzogerageza ukurikire parti ya kabiri n'iya gatatu. Kwa igice ca mbere twabonye ibya byiza ko twigisha kuvyerekeye ubumwe bwacu na Kristo, ico twabaye muri Kristo, kuko iyo niyo base ya byose. Kuko bamwe bigisha abantu ngo ni wowe ntucumura ngo ushare mwisha n'igipfa n'igicumura n'ibiki byose bahagara ku ico gice ca mbere. Ariko ubutumwa bwiza ntibugizwe n'igice kimwe gusa, bugizwe n'ibice bitatu. Bugizwe n'ico umuntu ari muri Kristo, bugizwe n'ingene umuntu yumvira mu mushaha, bukagira n'ingene agiwe kwitwara mu buzima bwo hanze mu buryo bwo mu mubiri. Kuko nico kibazo abantu baca bagira, none ko nduwera, ko ndumugororotsi, ko ndumwana w'Imana, none ce nibara ko ashaka mbeho. Kubera abantu ngene abigishijwe nabi, abantu benshi bigishijwe bahereye mu buryo bwo hanze mu mubiri. Abantu bababwira iby'inyuma ngene mwo kuhindura n'ingene mwo hinduka, ariko ntibakubwira icakubaye ko mu mutima igihe wakira Yesu umwami n'umukiza. Rero usanga hari ayo ma extreme ashaka nk'abiri, abamwe bigisha ibyo mu mpemu cane ntibavuge ibyo mu mushaha ca muri ame yawe no mu mubiri ngene ukwiye kubaho. Hakaba n'abandi bavuga ibyo mu mubiri cane, bakubwira bati iyeze gendera mu kwezwa, bakubwira ibintu byinshi bihagaze mu nguvu zabo. Ugasanga abantu nk'abo nibo benshi kandi ni nabo benshi gose cyane, ntibavuga ubutumwa bwiza nk'uko buri muri Bibiliya. Ariko hari umugwi wa gatatu bigisha ico twabaye muri Kristo, ariko kandi bakanatubwira ngene dukwiye kuba mu buryo bwo kwiyumvira n'ingene dukwiye kubaho mu bikorwa dukora mu mubiri, mu buryo bwo hanze buboneka urabishije amaso y'umubiri. Rero dushaka kuraba uyu mugwi wo hagati abigisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nk'uko Paulo na ba Petero na ba Yesu bavyigishije, nibo tugira turabe by'ukuri n'ijambo ry'Imana ryigisha. Usuzumye Bibiliya uzoza gusanga abantu benshi hariho ibintu bavuga ugasanga ntibashaka no kuvuga ibindi bintu bitandukanye nuko bo babone ibintu. Cyane abigisha abantu ngo ntibagipfa, ntibakigwara, ntibagicumura, ntibakinanirwa, ntibakiyoberwa, ntibagihusha n'ibindi bitandukanye. Usanga hariho amapartement versa mwamwe badashaka yuko uvuga. Nabajya abandi bahagaze mu bintu by'inguvu n'amategeko n'umubiri w'umuntu, ivyo yokora mu nguvu ziwe, hari ibintu badashaka kumva kubera binyuranye nuko bigishijwe canke bizera canke batahura ibintu. Ariko nasanze Bibiliya irikwije, Bibiliya ijambo ry'Imana ririkwije. Iyo wemeye kwisumeta ku ijambo ry'Imana ukemera kwakira no kwemera kiba kinyuranye n'ivyo wigishijwe kera
cyangwa usanze wigisha no munsi kuko abantu mudukurikira harimo abavuga butumwa n'abarongozi batandukanye nibyo usanzwe wigishwa ukemera kuba enseignant kuba teachable ukemera kwigishwa ni ibintu bisanzwe naho wowe uri umuntu aronga abantu 50 ariko ukemera kusuzuma Bibiliya nico kintu gikomeye cyane ku muntu yigisha ijambo ry'Imana rero ijambo rya mbere dusome ni muri Yohani 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10 Yohani wa mbere gice gatatu umurongo 8 gusha ku murongo w'10 haravuga gucyane ngo ukora ibyaha ni wa Satani kuguhereye mu ntango Satani yamye akora ibyaha icatumye umwana w'Imana hishurwa ngeke no kugira ngo asangangura ibikorwa bya Satani umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana iki nico kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani udakora ibigororotse wese canke udakunda mwene data wundi se uw'Imana urumva ngo ukora ibyaha ni uwa Satani mu gifaransa bavuga celui qui pratique le péché est du diable urumva umuntu qui pratique la pratique umuntu abikora kabintu bisanzwe bikabintu by'umunezero ibintu ashobora no kwigamba ibyo turazi ko atamwana w'Imana yavutse ubwa kabiri ashobora kubahuka agakora ibintu akabyita ibintu biryoshe akabyita ibintu bisanzwe kuko imbuto yiwe yamubyaye ni imbuto y'Imana ni semence y'Imana Imana ibyikunda nibyo ikigukundisha nawe ubaye umwana w'Imana rero abakora ibyaha naba bamugwanitse niko avuze Yohani iyi verse y'10 irakomeye cyane iba ngo iki nico kitumenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani udakora ibigororotse wese nico gitandukanye abana b'Imana twebwe turi abana b'Imana n'abana b'umugwanitsi udakora ibigororotse wese cyangwa udakunda mwene data wundi so w'Imana iki kintu cyo udakunda mwene data wundi kirakomeye kuko turafise abantu bakijijwe tudakunda usanga mutumvikana kora bakuvuze nabi bakubesheye cyangwa ari ibintu mwapfuye bindi ugasanga rugwanko ufise ruri mu mutima mbega ibyo bisije gutari umwana w'Imana ariko abantu ki pratique ubwo buzima umwana w'Imana wese yafise ikibazo na mwene data wundi mu mutima biramujya mu mutima yumva akwiye kuja gutunganya n'uwo muntu amweke utaravuka ubwa kabiri nimba aravutse ubwa kabiri nkemu w'Imana yamakwipfuriza by'ukuri ko ugenda gutungana rero abakora icyaha abapratika le péché abakibamwo uko bashatse banezerewe sabana b'Imana birashika ko umuntu ageragezwa tuzobibona mu nyigisho umuntu akabatanze defuwa gasikomba mu mageragezo ivyo murabizi bese ko murahurikira mu buryo bwo cyangwa ubundi hari ibyo urukura kora no munsi uzi ko Imana itanezerewe hari n'ibyo kumurugenderamo wabayemo ari binyoma umanye imyaka ugenderamo kandi ukanavuga n'ubutumwa ibi ndiko ndavuga n'ibintu tuzi ariko ubuzima bw'umwana w'Imana n'ugenda arahinduka nkuko tuzobona mu nyigisho rero umurongo w'9 niwo bahagaze ko cyane abigisha yuko uwabyawe n'Imana wese adashaka gukora icyaha avuga ngo umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha il ne pratique pas les péchés uyu no come pas kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana urumva kandi ntashobora gukora ibyaha uwo muntu yabyawe n'Imana ninde iki nico kibazo gikomeye cyane uwo muntu yabyawe n'Imana ninde mwibuke neza nagaragaje gushiraho ikibaho inyuma yanje uganze kwandika ko ariko nabonye ama image adasa neza kumbura amatara ibaza ko nkwiye kuyakora mu buryo buteguye neza ku buryo agaragara neza rero iki ni kintu gikomeye cyane dukwiye gutahura neza ko umuntu yabyawe n'Imana wewe uri mpemu ufise umushaha ariko uba mu mubiri uri un esprit tu possèdes une âme mais tu vis dans un corps iki ni kintu gikomeye cyane ukwiye gutahura wewe uri mpemu ufise umushaha ariko uba mu mubiri ikintu ugitahuye rero witahura kwimenya uwuri n'ingene ukwiye kubaho rero abantu bigisha ibyo bari kwavuga umuntu w'impemu wewe uri mpemu ufise umushaha ariko uyu n'umubiri ni housing yawe iyo bari barigisha ibi rero bari batubwira ati wa muntu yabaye umwe na Kristo umwe w'impemu umwe w'indani ubona akora icyaha nico tuba ni ukoze ikintu kibi wumva ubwoba wumva isoni wumva umengo ibintu nakoze ntibibereye ariko utaramenya Kristo warashobora kwiba ugacugenda ukaryoherwa ukavuga wow nabishikanye Imana wakoze kuba ndinze wari umuntu yarasambana akumva ko ari amahoro akumva ko ari
ahubwo ukanabyirata, kuko biri tubwira mu migani ngo igipfu cirata ubupfu bwacu. Twebwe abana b'Imana nitukiri ibipfu, twari ibipfu kera ariko turi abana b'Imana, twari twarapfuye ariko turabazuke mu bapfuye, dufise ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu. Ikintu rero kiradufasha gutahura neza ko umuntu yabyawe n'Imana, uwo w'indani mu mpemu yawe ko yabaye umwe na Kristo, afise ubuzima bw'Imana, afise ubuzima bwa Kristo, rero union iyo ni gutuma uwo w'impemu wawe nakora icaha, kuko impemu yawe irimo Kristo, Kristo nawe nakora icaha. Turaza kubibona. Reka dusimbe mu Bitesalonika ba mbere, Abitesalonika ba mbere gice 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ku bantu uko barakurikira inyigisho niza ko musuzuma ibyo twigisha mukoresheje Bibiliya. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 et 24 haravuga gutya hano, avuga ngo kandi Imana nyene amahoro ubwayo ibe ariyo ibeza muri byose. Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza muri byose. Urumva kwezwa ni kuba c'Imana, ibe ari ibeza muri byose. Impemu yanyu, mwumvirize, impemu yanyu, ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Esprit, votre esprit, âme et corps. Urumva yuko umunagizwa na dimension zitatu. Hari abantu bigisha Bibiliya bavuga yuko umuntu afise duality, afise umushaha n'umubiri, corps et âme, ariko abo birengagiza imirongo myinshi yerekana ko umuntu yavutse ubwa kabiri afise ari mpemu, uri esprit, you are a spirit, uri mpemu, ufise umushaha ukagira n'umubiri. Enje tuba ino verse tubwiye ngo Imana nyene amahoro aba ari iba sanctifia en entièreté, ibeze mwese. Hose bashatse kuvuga iki? Muyivuze mu mpemu, mu mushaha no mu mubiri. Eka twumvize uwo murongo wa 24 uvuga gutya ngo iyi yibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Bene data mu dusenge, iyibahamagara c'est que vous appelez fidèle, il le fera. Uwabahamagaye, he who called you is faithful, he shall do it. Igikorwa rero cyo kubeza rwose ni Imana yagitanguje, nigikora nizo gikora, ariko natwe turafise mu ruhara rwacu. Iki nico rero abantu baca bagira ko ikibazo, none jewe kumbwira ngo narakijijwe, narejejwe, narabariwe, byararangiye, mbaho gute? Nta gikorwa cyane mfise, igwa cyane gukizwa, nta gikorwa cyawe kirimo, kwa gakiza ni igwa c'Imana. Salvation belongs to God, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko hageze mu buzima bwa misi yose, Imana yafise gusaba nawe gukora mu buryo bwo hanze. Ibyo nzabishika ko mu nyigisho, ariko nashaka turabe yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu: impemu, umushaha hamwe n'umubiri. Ivyo bintu bitatu byose birakonta ku Mana, kuko mu by'Imana ashaka gukiza ibyo byose birimo. Impemu yawe rero yavyawe n'Imana. Dusimbere mu gitabo Acabikorino ba kabiri, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Umurongo uri populaire cyane, abantu benshi bakunda cyane, tumenyereye cyane. Entre abantu bamufise ibibazo marashaka kwandika ama commentaire, ari kibazo wowe ufise comme ça turashaka kuzovyishura mu nyigisho ishobora gukurikira kugira ngo dushobore kubafasha. Abikorino ba kabiri 5 umurongo wa 17 havuga gutya ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gishasha. Iri jambo gishasha ni jambo mu Kigiriki kainos. Kainos ni ikintu kitigeze kubaho, kidasa n'icahozeho, ni ikintu gishasha. Iyo bagize invention shasha, abantu baratangara bati wow, iki ni ikintu gishasha tutari tuzi. Iyi technology yo turakoresha mu myaka je nakuze, mu myaka 80 ntiyari ihari. Abantu bavuze ati iki ni ikintu gishasha, ni technology nshasha ihari. Natwe rero kuba tugiye muri Kristo twabaye ibyaremwe bishasha, abicaremwe gishasha. Umviriza, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse kainos, biba bihindutse bishasha. Ibya kera, the past, le passé est parti. Ibya kera birarangiye. Muri make ibyo wari uri muri Adamu byose byararangiye, ariko kuvugiye muri Kristo Yesu ubu wahindutse icaremwe gishasha, wahindutse umuntu mushasha, ntahuriye n'ibya kera, ukiye kwibona nk'umuntu mushasha. Iyi rero ni bivana n'ingene utahura ijambo ry'Imana, n'ingene wigishijwe. Iyo ugumye wibona muri kahise, uguma wibona uri wa muntu wa kera. Bene data, ni ikintu gikomeye cyane kwibona kuri kainos, uri umuntu mushasha, ntahuriye n'ibya kera. Ibya kera byararangiye, ubu hari ibintu bishasha. N'ibintu wakoze muri kahise byararangiye, kuko ari abantu mutibabarira ibintu mwakoze muri kahise. Hari ibintu wakoze ejo canke igihe canke mu myaka iheze, hari n'ibyo wakoze utarakira agakiza, kuko
mu myaka tumaze twigisha tumaze kuganira n'abantu benshi, hari usanga yarakoze ibintu biteye n'ubwoba n'isoni, ariko yakira Yesu nk'umwami n'umukiza akaguma yumva umenga Imana ntiyamubabariye, Imana ntimukunda, umenga afite ideni Imana, umenga ari ikintu nkwiye gukora kintu ugira Imana inyemere cyane. Mwene data, nimba waragiye muri Kristo, iyi niyo nkuru nziza ukwiye kwakira. Uri cyaremwe gishasha, you are a new creation, uri umuntu mushasha. Histoire yawe, record yawe barayifuse bandika nshasha. Nje tuma bitubwira ngo twanditse mu gitabo c'ubugingo ca Kristo, kubera kahise kacu ko muri Adamu, ko muri Satani karavuyeho, duhabwa ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu. Ubu rero nibwo tuko turageza kugenderamo, kuko turi ivyaremwe gishasha. Rero mucangaza avuga ngo behold, avuga voyez, regarde, ni murabe, muri ivyaremwe bishasha. Niko ukwiye kwibona muri umuntu mushasha. Rero ku umuntu mushasha ni au niveau de ton esprit, ni mu mpemu yawe. Injo tumari byiza ko dutandukanya umuntu muri dimensions zitatu, l'homme en 3 dimensions, imhemu, umushaha n'umubiri. Iyi ni enseignement de base mu bisanzwe. Twadukwiye kutahura neza yuko twabaye ivyaremwe bishasha, turi abantu bashasha, naho duhuriye n'abantu ba kera. Rero katurabe ijambo ry'Imana mu Bikorino ba mbere 6:17, 1 Corinthiens 6:17. Comme ça biradufasha guconnecta iyi mirongo, ubanze wibone icuri wewe, wibone ico Yesu yakugize. Abikorino ba mbere 6:17 haravuga ko n'umurongo nkunda cyane. Aravuga gute mu Kirundi ngo ariko uwimatanije n'umwami wacu aba abaye imhemu imwe nawe. Ariko uwimatanije n'umwami wacu aba abaye imhemu imwe nawe. Celui qui s'attache à notre Seigneur devient en même esprit avec lui. He who unites himself to the Lord is one spirit with him. Iri jambo rifise ubutunzi bwinshi. Uwimatanije n'umwami Yesu, muri make wakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, ahinduka imhemu imwe na Kristo. Ni nkuko ufata amazi ukayavanga n'ikoka ukabisuka mu kirahuri kimwe, bihinduka ikintu kimwe, ihinduka liquide nshasha itandukanye nuko zaje zitandukanye. Ukiri umunyabyaha dufate ko hari amazi, ariko Yesu ariyo koka, afise ikurera yindi itandukanye n'iy'amazi. Iyo uzanye Yesu n'uwo munyabyaha bakaja hamwe, koka ni igitekinga ova mu mazi, ntusubira kubona amazi, ubona umengo harimo koka. Urumva iba ari koka. Iyo ugiye muri Kristo Yesu, ubaye umwe na Kristo, you are one with Christ, uri umwe na Kristo. Ikintu rero nico kintu nibwo butumwa bwiza rero do base twari dukwiye kuba tubwira abantu iyo bakicakira Yesu umwami n'umukiza. Jewe nagiye kubitahura izi myaka hafi 9 narakiriye Yesu umwami n'umukiza. Nasomeye imirongo ikambera ibintu numva ngo ni philosophy, nkabisoma cyane amakete ya Paulo. Amakete ya Paulo yasomye uriyumva ibintu akaravuga ukumva ntiwumva na kimwe, kandi abantu benshi niho bari n'abavuga butumwa benshi muri izo kategori, aho basoma ntibatahure neza ivyo bintu. Rero uyu murongo urakwereka neza ko wewe wabaye umwe na Kristo Yesu n'ubuzima bwawe, yahindutse umwami n'umukiza wawe, yahindutse n'ubuzima bwawe, yahindutse ukugororoka kwawe, wabaye umwe na Kristo. Wowe na Kristo ntaco batandukanye, niko birivuga. Bere data, twige kubona identite yacu muri Kristo Yesu, icuri muri Kristo. Urumva wewe wabaye imhemwe na Kristo. Ika turabe ikindi gikomeye cyane, Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 3 n'uwa 4. Wakiriye kamere y'Imana, wakiriye na nature divine cyangwa divine nature, wakiriye kamere y'Imana. Petero wa kabiri igice ca kabiri ca Paulo, ca Petero plutôt, yanditse murongo wa 4 n'uwa 5. Reka dore ku murongo wa 3 aravuga gutyo ngo kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana byose tubiyeshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Uwo ninde aduhamagarishije ubwiza bwiwe? Ni Yesu. Ninde aduhamagarishije ingeso ziwe nziza? Ni Yesu. Sinari kuza kuri Yesu iyo nabona ko mfise ingeso mbi, iyo nabona ko mfise ndi umunyabyaha. Nje utuma tuza kuri Yesu ko tumubona ingeso nziza n'ubwiza, sa gloire et sa justice. Ukavuti jewe nta bwiza mfise, jewe sindi umugororotsi, ndakeneye uyu mwami azahindura ubuzima bwanje, ami ingeso ziwe nziza n'ubugororotsi bwiwe. Umviriza umurongo wa 4 rero. Umurongo wa 4 uvuga ngo ivyo byatumye aduha, umvirize abariko aravuga ni bande? Ni twebwe turi muri Kristo Yesu. Ivyo byatumye aduha
ibyo yasezeranye by'akaburarugero. Umvirize, ibyo yasezeranye by'akaburarugero. Ibintu by'akaburarugero ni ibintu biri beyond our minds, ni ibintu biri au-delà de notre entendement, ni ibintu umuntu adashobora gusobanuza amajambo. Nico gituma ubutumwa bwiza bwa Kristo bw'ubuntu bw'Imana n'ubwami bw'Imana ari ubutumwa buryoshe burengeye amajambo y'umuntu. Nico gituma bigoye ko umuntu anabwakiriye ashaka kubwakiriza ubwenge bwiwe, kwera bavuze ngo bihagaze mu kumenya neza, ubanza kumenya neza. Ahavuze ngo by'akabura rugero. Mwumvire izindi jambo bakoresheje ngo bihambaye cyane. Oh my God, bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira akamere n'Imana mumaze guhunga muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwipfuza, kugira ngo mube partakers, participants à la nature divine mu gifaransa niko bavuga, partakers of the divine nature, kugira ngo mube abantu bafise kamere y'Imana muri mwe. Iyo kamere y'Imana wakiriye si kamere yawe, iyo nature divine wakiriye si iwawe, ni ya Kristo muri wewe. Kristo muri wewe, mwibuke ubuzima bwa Kristo si twebwe, ni Kristo muri twebwe. Rero iyo kamere wakiriye niyo kamere rero bamwe bigisha bavuga bati ntucumura, ntuvuga kamere y'Imana nticumura, iri muri wewe, uri mu participa muri iyo nature divine. Bishaka kuba bamwe ari ibintu bishasha cyangwa uvuga ati wow ibintu sinabibone, Imana ishimwe nimuvuze gutyo wone, ariko nimuvuga ati je sindavyemera, biri muri Bibiliya. Suzuma ijambo ry'Imana, ibyo umuntu avuze ntubisuzumishe ama logique yawe n'ubwenge bwawe, cyangwa ijambo ry'Imana usuzume, wemere kuba teachable, enseignable, kuko birafata umwanya kwemera kwigishwa. Aravuze ati kugira musangire kamere n'Imana mumaze guhunga, kuko mwarahunze muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwipfuza. Bene data, aya majambo n'amajambo y'ubutunzi bwinshi cyane, umuntu ivesi imwe yonyine yivuga ko amasaha, ariko nshatse turabe ijambo ry'Imana rituvuga ko mu mwemu yacu, mu bumwe bwacu bwo muri Kristo Yesu, ico wabaye muri Kristo wakiriye kamere y'Imana, usera nature divine, ntibisugura ngo uri Imana. Hari abantu baca bahindukira bakavuga ati jewe ndi Imana, hari n'abahindura amazina bita ba Kristo ngo jewe ngo ndi Kristo. Ego nivyo Kristo muri we mbwa nturi Kristo, Kristo aguma ari Kristo, kuko ni muri Imana twogusenga, ni muri Imana wobuzi byose, ni muri Imana wokiza abantu bose, ni muri Imana twogutazira. Ariko nta muntu n'umwe ari Imana, dufise kamere y'Imana yarayiduhaye, twabaye adopte. Umwana wanje nk'akarorero, umuhungu wanje afise ADN yanje muri we, bagiye kudupima baramutora, kuko niyo muravye umubonye urabona mo jewe isura yanje ngena meze, urabona mutuntu twiwanje, ibigaragaza ko afise DNA yanje, afise ADN yanje, bisuga neza yuko ibingize ivyo bimugize, ariko afise personality yiwe nkaba jewe. Nibo mubona rero umwana nditwa Axel, bavuga ngo Axel, wanje Michel, ngo mamagare ngo wanje Michel, c'est impossible. Axel ni Axel, je ndi Ange Michel, muga Axel n'ubura bwanje numwe, jewe nawe turumwe, amaraso yanje ari muri we, ayiwe ari muri gwanje. Numva twabayemo kuva umunsi ndamuvyara, nawe umunsi wavyagwa n'Imana wahindutse imwe na Kristo, ariko wowe nturi Kristo. Kuko ari abantu bagiye kwa ama extreme y'inyigisho bahisiga bita ngo ndi Imana. Bibiliya twitse utumana dutonya, niko biri tuvuga muri Zaburi ngo mu 8 na 2, turutumana na Yesu yarabivuze. Kuko Imana yaduhaye autorité kuganza ngaha kwisi, yaduhaye autorité kuganza ibintu ngaha kwisi, kubera yaduhaye pouvoir ngaha kwisi, yaduhaye izina rya Yesu ushaka gukoresha, tukirukana amadayimoni tugasengera abagwayi bagakira. Urumva Imana yaduhaye autorité kanaka, mugani tugiye atungana n'Imana. Abantu rero bigisha ibyo bintu no buzimire no bwibone, inyigisho z'abadayimoni uko biri bivuga, ni ikintu cyo kwirinda cyane. Abantu bari kwajana inyigisho niyo bakuvugwa n'abantu benshi, ko ravuga ibintu biryohera abantu, muraca yumva ndi Imana, ndi Yesu jewe, hari abandi amazina bita ba Kristo, ukibaza ukavuga uti wow, ibi bintu c'est pas du tout biblique. Rero wowe baye umwe na Kristo, uri mwemwe na Kristo, ikintu banze wibone ko ijambo ry'Imana rikuvuga, uko Imana ikuvuga. Nabivuze namaze imyaka ishika 9 ndi muvuga butumwa, ngirisha ibikorane hirya no hino mu Burundi. Nzi ndi mutumishi, ariko ntaramenya iconde muri Kristo. Abantu bavuga naca imanza mu buryo negesha biteye ubwoba, biteye n'isoni, biteye n'agahinda. Ndashima Imana ko atama video menshi y'ivyo bintu ahari, ntana yahari ndibaza ko cogera amakamera menshi byakomere, ariko ndashima Imana ko ibyo bintu bitahari, ko no biravye nkagira n'isoni. Hari navuga ngo ndahindukiye Imana bavuga ko ari kutamenya, kutemana kwigisha. N'umuntu avuze bitandukanye n'ivyo aca mvuga ko
uwo muntu umwigisha w'ibinyoma. No wanda kuno munsi abantu benshi bari muri zo kategori usanga batemera kwigishwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Twabonye ko twakiriye nk'emu ya Kristo, ubuzima bwa Kristo, dufise kamere ya Kristo, turi icarimo gishasha, turi abantu bashasha, turi umwe na Kristo. Dusimbire muri Yohani wa mbere, Jean chapitre 5 verset 18. Yohani wa mbere 5:18. Aravuga gucyanye, aravuga ngo turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha. Mwumvirize. Turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha. Il ne pratique pas le péché. Ariko umwe yabyagwa ni mwumvirize, umwe yabyagwa n'Imana aramuzigama. Celui qui est né de Dieu, he who is born of God. Kandi wa mubi ntamukorako. Umviriza, umwe wabyawe n'Imana ninde? Ya mpemu yawe. Ya mpemu yawe yahinduka umwe na Kristo. Uwo Satani nawe ubasha mufiseko. Nje tuma n'abadayimoni ntibashaka guposeda impemu yawe. Ariko abadayimoni bashaka kuoppressa, to oppress. Urumva bashaka kugira oppression demoniaque cyangwa kwa influence umushaha wawe n'umubiri wawe. Nje tuma umuntu ashaka kuba yaravutse bwa kabiri akabohwa n'impemu mbi, apana mu mpemu yiwe. Mu mushaha we yuguruye zirabaho umushaha wawe ugaze ukoresha ibyo zishaka, tuzoyibona n'umubiri wawe. Ingwara zigatera umuntu. Kama ingwara nziva ku Mana ziva ku badayimoni. Bene data, iki ni kintu gikomeye cyane ko yashimye kirimo deba. Ngo nta umva ko ari amajambo muveri bakoresha, ariko ama experience arashavuga ko ndamaze gusengerana batandukanye bakirijwe bavutse bwa kabiri kandi mwemo mbizi boshe. None ababoshwe niki? Mwemo yabo ntiba iboshwe n'abadayimoni. Umugwanizi ntashaka kuyikora, ariko umushaha wawe n'umubiri wawe y'imiryango yugurutse baraza kabiboha bahugira umuca. Rero turazi yuko turi ab'Imana kandi si yose iri muri wa mubi. Twebwe nturi muri wa mubi, turi mu Mana muri Kristo Yesu. Arabaranya avuga ati kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri. Turi mu mwana wayo Yesu Kristo, niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Bana bato mwirinde ibigirwamana. Amen. Twaba turi mu Mana, turi muri Kristo. Bene data, n'amajambo akomeye cyane. Niza yuko ariko aragufasha, niza ko aragutahuza ico wabaye. Twovuga byinshi ku co wabaye, kuko ijambo ry'Imana nakutubwira kuri umwana w'Imana, kuri umugororotsi, kuri wera. Eka ndababwira ikintu gitangaje. Hari abantu bamwe iyo uvuze amajambo nkaya acava ngo wabuze inzanyigisho ngo z'ibinyoma, ngo zanyigisho z'ibyaduka, ngo babwira abantu kwibera mu byaha. Kandi abantu bo nyene akabaye mu byaha. Twabonye neza yuko wahamane data wundi akora iby'umugwanizi. Ugasanga abantu nkabo afite bazi gutunga intoka abandi bo batiravye. Imwe yose yavuga ngo batore ikigiga kiri mu jisho ry'uwundi, akazi kari mu jisho ry'uwundi, batabanje kuraba mu maso yabo ibigiga biri. Ugasanga harimo ubujyajya mu mitima yabo, harimo urwanko, harimo inzigo, harimo kubeshera abandi. Ugasanga utuntu tw'utunyanga bakora kandi abantu bose babazi ko ngaho matunga intoka abandi, ngo bajya abantu ngo bigisha mu byanyu byo kugira abantu bari mu byaha. Nta muntu n'umwe yavuze ubwa kabiri yakira ingeso nziza za Kristo no kugororoka kwiyo n'ubwiza bwiwe yobwira abantu ngo nimuho ko mushaka. Uwo muntu ntabaho. Nimba abikoze n'umugisha w'ikinyoma, uwo no kumwirinda. Ariko rero iyo umuntu atataho ijambo ry'Imana, si cyo ziza kunyiganyiza ibintu wize imyaka myinshi nka wigishije imyaka myinshi. Defensive ucuja ko nukwagiriza abandi kugira ngo habe reputation mbi kuri bo. Kandi ico ni icyaha naco, kuko iyo ukurabeshera umuntu utanamwumvirije ni icyaha kibi cyane. Rero mugasanga abantu baratumye abantu babanga. Ijambo ry'Imana tubwira muri Efeso, Abanyefeso 2:5-6. Abanyefeso 2:5-6 avuga ngo twicanye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Efeso chapitre 2. Tuko turarangiza inyigisho y'ino munsi 100. Avuga ngo kamera ku murongo wa 4. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo. Mwumvirize, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije. Umurongo wa 6. Yatuzuranye nawe, itwishekana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Yatuzuranye na Kristo, itwishekana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo. Kubera uri muri Kristo uri ahantu ho mu ijuru. Ndangiritse ku Bakolosayi 3. Imirongo nganda connect kubera n'imirongo ifatanye cyane, kandi umurongo wo mu Bakolosayi nzogaruka ko mu nyigisho igira kabiri, kuko ari umurongo ukomeye cyane. Abakolosayi 3 umurongo wa mbere gushika ku wa 4 haratubwira gutya ngo none rero
agasangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari, abyagiye iburyo bw'Imana. Kurikira umurongo wa 2, mushire imitima ku byo mu ijuru, ntimuyishire ku biri mu isi. Muri make ntimubeho nk'abapagani bakunda iby'isi. Ijambo ritafu. 3, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba wishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Mwarapfuye, umuntu wa kera yarapfuye. Iri jambo nzorigaruka ko mwe twapfanye na Kristo. Ariko umuntu wanyu, ubuzima bwanyu ari we buzima bwo muri Kristo, wishanijwe na Kristo mu Mana ahantu ho mu ijuru. Mwibuka ko Kristo yicaye iburyo bwa Data mu ijuru, nawe ubuzima bwawe unyegejwe muri Kristo mu Mana ahantu ho mu ijuru. Muri make nimbara vusu bwa 2, umutima wa nyemu yawe yishanye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Ndetse babitubwira ngo yadushizeho ikidodo camwe mu yera kirekana ko tuzocungurwa. Njo tubatubwira ngo dushire imitima yacu mwijuru Kristari avyagiye uburyo bw'Imana, kuko aho Kristo avyagiye nawe nihuri uri mu bwabe bw'Imana mwijuru. Warabikijwe ikibitsanyo c'ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Ngaha mwisi uri mwisi ntiruwo mwisi. Nje tuma wewe uri muri Kristo Yesu mu Mana no mwijuru, kugira ngo Satani agukoreko abanza gushikira Yesu, aje gunesha Yesu agaca ashikira Imana Data kayinesha. Hamaje kunesha agaca gushikira nawe akakwica. Muri make wewe uri muri unyegejwe muri Kristo no mu Mana. Oh Jesus, bere data umviriza na murinzwe. Ariko aya majambo kenshi ntituyumva, kenshi ntituyigishwa. Tuguma tubwirana Satani yotwica, ngene yoturoga, ngene abarozi bagira tumerere nabi, ngene Satani ushaka gutagaza akikoje mu muriro. Uri umwana w'Imana, ugasanga ibi ntabyo urumva, none wabishira ku mutima gute? Byo ba rusije de dépenser gute atavyo wigishijwe. That's why tuko turigisha kugira ngo mubira Kristo gutahura ico twabaye muri Kristo Yesu, ku buzima bwacu burinzwe. Muri Abaroma gice 18, Abaroma gice 18 ugiye gusoma cyose batweka neza ko tarubanza ruri ko bari muri Kristo Yesu, batatubwiye ko tacotana n'urukundo rw'Imana, kandi yuko turi abarusha kunesha kuko Kristo Yesu yamaze kunesha. Yaba Satani, yaba rupfu, yaba kuzimu, yaba daimoni, inzara, ingwara, ubukene, nta kintu na kimwe cyo gutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Ngo abakuru bo mu ijuru canke mu isi nta numwe. Ariko ubutumwa twumva kenshi butubwira ngo muri abanyabyaha muzira mu muriro, mwabanyabyaha. No wonder yuko abantu bigisha inyigisho nk'izo bumvise ubutumwa nk'ubu baca bayensekirize, baca bagira ubwoba, bakumva abantu bava bambaza ibibazo nshaka kwishura. Bene data duce bugufi, nta muntu numwe ashaka gusumba ubundi. Turi bene data, dushaka gufashanya, dushaka gufasha umubiri wa Kristo, dushaka abana b'Imana bidegemvye baruhuke, kandi iyo liberté bafise muri Kristo ntibe libertinage. Liberté na libertinage biratandukanye. Kwidegemvye no gukoresha umwidegemvye nabi ni ibintu bibiri bitandukanye. Abakoresha umwidegemvye nabi n'abantu bahise no kuba muri kamere, abo twabonye ko ari abawamugwanizi. Kuko avyawe n'Imana wese anezererwa kugororoka, anezererwa kubaha Imana, anezererwa ibyo kubaha Imana. Rero abantu babatera ubwoba basukamo confusion ngo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana cyangwa ubwami bw'Imana ngo ubutumwa bwo bwigisha abantu kwa mu byaha. Sivyo, twabonye yuko cyane mu gishasha kiri muri Kristo ntigicumura. Iyo mpemu yawe nticumura, umushaha umwemu esprit yawe nticumura, uri umwana w'Imana. Ariko rero hacari kibazo mu mushaha wawe. Umushaha wawe ntuacungurwa 100%, umubiri wawe ntuacungurwa 100%. Tuzoyibona mu nyigisho ko biri muri Bibiliya. Inyigisho ya kabiri rero tuzokora kubyerekeye ame yawe, umushaha wawe. Ni gute umushaha wawe nawe ubasujeti ku byabaye mu mpemu yawe rimwe rizima? Ni gute uwo mushaha wawe urongora ngena wiyumvira neza, ubaho neza? Hama umubiri nawo mu gice cya 3 tuzorangiriza ngene umubiri Imana ishaka ngena ubaho muri buno buzima bwacu bwa misi yose, kugira ngo ubutumwa bwiza n'ubuzima bwa Kristo bibe ibintu bihuje, kandi ubuzima bwa bwesha Imana icubahiro, ivyo Imana yakuremeye bikore mu bushobozi bwamwe mu yera. Rero ndagenda bashimire, murakoze. Inyigisho ya mbere muzoyisanga kuri YouTube kuri chaîne yanje Ange Michel Muhayimana. Ushaka gusangaho, wibuke no kwinscribe to subscribe kugira ngo uzoronke inyigisho ama video menshi cyane ashika 150 y'inyigisho ngerageza kwishura ibibazo. Stile nigishamwo ngerageza kwishura ibibazo bya Bibiliya abantu benshi bafise. Singira predication no tuvuga ngo uhoragira kugira neza n'ibindi, je ndabikora rimwe na rimwe, ariko umutima wanje umpamagara wanje no gusobanura Bibiliya mu buryo bwagutse kugira confusion ziri mu mitima y'abantu ziyabe ndumutica muri make. Rero mwami Yesu abagenza mwakoze abadukurikiye,
mu gihe abandi azi kutabura bifasha baraheza